Baza ko kuvyerekeye Dramatina Kiriku na Double J ni kubera byanda bibutse ko yamari muri film muri clip. So kubw'ivyo ni Dramatina yari ngaha ntari mu Burundi hama Double nawe yafatiriwe gatoya sinibaza yuko barinze bemera kuri affiche boreka kuhashika kubera ko bose n'abagenzi banje kandi tubanye fresh ibikorwa tumaze gukora na Sibike rero kubw'ivyo nibaza yuko nta muntu umwe akwiye kugira amakenga ngo nuko batabonetse no munsi ni nkuko naba batari kuza ariko ejo bakababona kuko nabo nibo hemukira abafana babo barazi ko ari bo baririmbira abafise amakenga kuri drama amakenga yiki janye na cyane urati ko tucyago cya Troat haravuze ko hari kutagiye murabuza ko muyo misi hetse ngakino gihe babonye kuri affiche ari kwa bagira kumbure azoza canke kuba yarinze aja amakenga abazoza kuba yarinze yemera kuja kuri affiche ni kubera ko twabiyazi abafana biwe canke abafana biwanje canke abafana baba n'ubusi bari kuri affiche bazoze kandi bazoryoherwa gose kuri performance zacu Ema kubijanye n'ingene muri ko muratunganya hano hantu Yes, ashimwe cyane. Assalamu alaikum kwa Islam. Nubwo amaso yateye. Nugushima Imana kuba tukiri bazima kuba twase hano. Nibaza icyadukoranije hano twese turakizi. Murabizi yuko mfise indirimbo nzo launchinga ku munsi w'ejo. Aha nyene mu kibanza cyo ku Mutwenzi. Abaririmbyi tuba turi kumwe murababona hano. Nizera neza yuko twabanza kubashimira d'abord kuba mwashise nga kubera ko mudushigikira kuva ataho turava gushika naho tugeze urumva ivyo nivyo kwishimira Imana ibahezagire cyane rero kubw'ivyo icadukoranije hano niyo clip video izoba hano kandi apart ya video tuzokwerekana turafise kandi n'abaririmbyi bazoperforminga hano je sinaza konza kuvuga byinshi turashobora guha ijambo nyiri kibanza nawe akagira icyo ashikirije hama kandi namwe bwe mukaza kuronka umwanya wo kutubaza ibibazo kugira ntitunatewe na hano murakoze yari face on the floor amajambo menshi urakoze cyane ku mijambo amifro je d'abord naho bampaye mvuga akajambo ndi ngahanye naje gushigikira ubwo si concert yanje ni video launch ya y'umugenzi wanje B-Face ari mu bantu bamfashije cyane ari no mu bantu bamimirije baranyakuraje cyane kugira ashoboye gutangura umuziki akari we introduce n'indirimbo yanje ya mbere so sinibaza ko ari ikintu yonsaba ngo ndamwankire so anirindi ngaha kubera naje kumushigikira iyo concert y'ejo nzoririmba indirimbo utwi wanje j'espère ko abakunzi banje bazoryoherwa hanyuma hanini mugabo no batumira kuza dushigikire hamwe muririmbyi wacu dukunda cyane B-Face ego murakoze nawe nyine naguze make kandi meza imini ni kuri stage kandi murabizi yuko yageze kuri stage bamwita urubeya urubeya nyine turi kumwe na Fernando kuva muri Indo Musika nawe nyine agira icyo akubwira no gukorera abantu ndabaramukije mwese icyo nohera ko urubanza rw'umugenzi wawe ruba ari urubanza rwawe niko abarundi bakunda kubivuga reka nanjye ndabashimira abajournaliste bose bashitse ngaha ndetse n'abaririmbyi bigoye bagashika ngaha ndetse nabo bitakunze ko bashika kuko gushigikira igikorwa cy'umugenzi ni bimwe navuga ruba ari urubanza rwawe rero turi hano kugira ngo tumushigikire umvukanyi wo dusangiye umwuga ikintu numva novuga nuko notumirira abantu baza ari benshi kuko murabona abaririmbyi yagerageje kwegeranya ko n'abaririmbyi babikora neza nko ku ruhande rw'iwanje jewe biteguye kubaha umunezero abahora babibona kuri stage wara nyene tubikora nzoba ndi kumwe na Melanin Boy We Love Music twese turakwiye muzobona indirimbo naririmbye ndi je nyene mubonye izo Melanin yaririmbye ari wenyene hama ndetse muronke na za ndirimbo twakorana nka We Love Music
ku bantu bari bafite ikibazo bibaza ati mbe ko bashize ko izina ry'umwe We Love Music izova iboneka, rero bamenye ko izoboneka. We Love Music muzozibona indirimbo twakoranye ndetse munabona indirimbo twakoze umwe. Ego numva icyo nokora ari gutumirira abantu kugira baze baraba umunezero zo guhari. Turabe kandi niyo clip video ya B-Face on the floor natwe ntiturayibona tuyimiriye ubanza. Ego numva no tumirira abantu gusa. Merci. avuze neza kandi cyane. Ndabaramukije, njye nitwa Kiriku Aki Badman kuva muri Billman Boy. Numva ata amajambo menshi mfise yo kuvuga uretse gutumira abantu kuza bakatwereka urukundo. Bahora bidoga abakunzi b'umuziki wacu yuko hama haza abanyamahanga gusa, iyi concert irimo abarundi gusa. B-Face yarabikoze aradushyira hamwe, rero numva no batumira bakatwereka ujya mutima ajya amajambo bahora bavuga bakayagaragaza by'ukuri ko badufitiye urwo rukundo. Urakoze. Reka twumve Melanin Boy canke Gusto nawe natubwiye ko biteguye ku munsi w'ejo. Ndabaramukije cyane, nanjye nta byinshi mfise byo kuvuga ko byinshi numva babivuze. Twese turi ngaha nk'abaririmbira ngo dushigikire mugenzi wacu dukore umwuga umwe. Nongera ndamukeza kuri iki kintu ashoboye gukora. Jewe ku ruhande rwanje as Melanin Boy ndi ready, nditeguye. No ku ruhande rw'umugwi Love Music nkuko twama tubikora, Imana izidutiza ubuzima, ejo tuze duhashike tumeze neza, atawugwaye tawafutse amaso cyane ngo cyane ko abona abafana. Ego hama ndabashimire cyane abanditsi n'abamenyesha makuru mwashoboye gushika ngaha, muriko muragenda mutanga inkuru hirya no hino kugira ngo abakunzi b'umuziki w'u Burundi bamenye ibizoba biko biraba ku munsi w'ejo. Nongere nanje ndabatumirire cyane, murakoze cyane. Merci beaucoup. Murakoze. Yari Gusto kuva muri We Love Music. Umuntu agerageje kuraba aba artiste bari imbere yanyu, hari n'abandi ba artiste batashoboye kuboneka nk'uko zitabavuyeko, ariko ku munsi w'ejo muzoshobora kubona ibi byonyine birakwereka yuko igiteramo c'ejo atari igiteramo gisanzwe, ahubwo mukwiye gushita yuko ari ubuzima, kuko ku munsi w'ejo abantu bakeneye ubuzima bazobusanga hano ku Mutwenzi. Nuko reka twumve na Vista mbere ko twakira ibibazo by'abanditsi n'abamenyesha makuru. Fio kwa Wakristo, kwa Waislamu ni salamu alaikum. Kwa hiyo tunasema sitokuwa na mambo mengi ya kuzungumza, ila ni kushukuru waandishi wa habari na watangazaji kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya na upendo ambao mmeshow, kwa sababu tuliamini bila nyinyi hamna ambacho kinawezekana, na ndio maana tukasema chochote ambacho tunakifanya natakiwa watu wa media mpewe nafasi kubwa. Kwa hivyo matangazo yamekuwa ni makubwa kwa wiki mbili sasa hivi, ndo tunamalizia. Show inafanyika kesho, tunazindua rasmi ni new music video ambayo imetengenezwa Australia huko, kwenye kujaribu kutaka kupanua muziki wa Burundi, kwa sababu kuna ile tunasema kwamba tunataka kuona utofauti kwenye muziki wetu. Vijana wetu wanatoka kwenye step moja wanaenda kwenye step nyingine. Kwa hiyo uzinduzi unaanza rasmi kesho saa 12 hapa Mtwenzi, na itakuwepo performance pia kutoka kwa vijana ambao mmeona hapa, na expect kuwa ni kitu kikubwa. Watangazaji kama watangazaji mnakaribishwa, na nafikiria matangazo pia ambayo yanafanyika hapa mtapata nafasi pia ya kuendelea kuyarusha ili kuwafahamisha wananchi kesho waje kwa wingi, tuhakikishe raia anapata kila ambacho anakitaka. Asanteni sana. Murakoze. Umwanya rero w'abanditsi n'abamenyesha makuru. Nibaze ko igikorwa c'ejo ni c'abarundi, kugira ko ni c'abarundi bagenzi bacu. Ariko ngarutse ku kibazo ngira mbaze, numvise abari muri show y'ejo mere kuri Morgan, Gusto na Fernando na Kiriku, numvise ko mwagerageje kuvuga ko ari gufasha. Numvise dufise abartiste benshi, kandi muri mwebwe ndazi muri inshuti muricarana. Turazi yuko hari abarundi bakunda umuziki. Uno munsi ariko barwana bavuga ati uno munsi umufuko w'umu artist uronka amafaranga. Rero turiko turumva ati twaje gufasha mugenzi wacu B-Face akaba yavuze ati bashiramo akabije kugira bigende neza. Hari abantu baza kwiyumvira ati eske abantu ko bariko barakora bakaba bavuze ko baje gufasha ndazi umuntu yumvise gufasha acha yumva ibindi bintu.
muri abo ubonye sinibaza ko cyo kwishyura bifeshi ashobora kwishyura jewe wambeshe sinavuze ko ari ugufasha abavuze ko ari gufasha numvise Fernando numvise na Mokenzi ndashaka kwishura je iyo tuvuze gufasha tuba tuvuze gufasha kuko twese ikintu kizoba cyatumye twideplasa tuza kuririmbira ngaha niko ara Bface uratahura nta numwe yaje kuvugana n'umuntu wo ngaha ku mutwenzi waje kubakorera concert ni Bface bavugana ikituzanye ngaha twese azoba ari Bface ni video ya Bface ça veut dire nimba nzobanje kuririmba ko Bface yabisavye pas parce que umuntu wo ngaha ku mutwenzi yaje kundondera ngo akorere concert. That's why tuvuga gufasha parce que yateguye igiteramo aravuga ati nshaka mugire avant premiere muri imbere yuko ndirimba uravyemera. So ni nkuko naho umuntu yoza guhemba amahera guhemba kashe yawe akayiguhemba yuzuye ushaka kumubwira ni kubera ari wewe sishaka kuza nandi ukavuga ati nzoza kubera ari wewe. Ivyo bindi navyo vy'imifuko nibaza yuko amakontra yose ari confidentiel yaba ari Bface amemba akora ari concert yiwe yaba ari Braludi yaba ari inde nta nari umuntu avuga amahera baba bamuhaye. Yes, uno munsi turibaza ku by'abandi bantu baturusha dufate nimba no muri ribira ashobora kuvuga ashaka kuba nka Bface. No munsi Bface yakoze kino gikorwa Jeff Fernando ashobora kugikora cyane wewe ugahamagara ko akunda ati ngo dufashe murabona ko hari ahantu tuzogera tuguma tuvuga kubera iki ninde yakubwiye ko je atamemvye Yastambo ngerageje kumunganira tuvuze gufasha en fait nkawe uje kundondera cyangwa uyu cyangwa uwundi mwese sishobora kubacaginga cyo kimwe bivanye n'icyo duhuriye ejo wewe nshobora kukenera umujournaliste ujya akora iki dufata nk'ubu yaba ari Emma yaturondeye tushaka kuvuga ati ko kiriya kibanza cyo kumutwenzi dushobora kukirondera natwe reka ntitumuca amahera amwe nk'ayo twoca ubundi muntu tutazi kumbure agomba kudutora sate nko mu kindi gihugu cyangwa ahandi Bface on the floor ejo nshobora gukora concert nshobora gukenera kumushyira mu ndirimbo nshobora gukenera n'ibintu byinshi nshobora kumukeneramo rero kaya ka envelope aba yaduhaye wenyine ubwiwe arabizi ko atari amafaranga dusanzwe dukorera nuko tuvuga duti ejo cyangwa ejo nawe dushobora kumukenera twambwiye ati bro ndagukeneye muri iki mugabo aka envelope ndazi ko atari byo kwiriye mugabo nzogerageza umubasi nayo gitorera kandi ni investissement à long terme dukuramo ikindi kintu natwe parce que turakenera n'ibyo muri rusange bisanzwe naho bacirimo hari abantu baba bakunda ingorane buri kandi mu bantu bakunda ingorane mu harimo kubera ibiganiro byiwe arondera abantu bancafuza kandi nama nabimubwiye ikintu no kubwira vyo muzobigabanye nimba wifuza iterambere ryacu tugerageze gushigikirana uri kuvuga ko tutotera imbere mu gihe tudashigikirana no listen banzu nyumvirize d'abord sivyo none nyumviriza none urumva kenshi ingene bimeze mwese nimwe mwirirwa muravuga ku ma media abaririmbyi b'abarundi fo ko mushigikirana tugera hana so ko gushigikirana kuba wumva yuko hagiye mwiyo bije wumva hari ikintu kizovamo kimwe gusa agaciro k'aba baririmbyi ko sindakazi ivyo kiriko amaze gukora ndabizi ivyo Fernando canke Mokenzi canke Gusto yakoze ndabizi sindi tayari kubaha ivyo bakeneye mugabo uko biri kose ndagerageza ari naco gituma uno munsi nimba Fernando yavuze ngo yaje gufasha jewe ni kubera urubanza rugwi wanje ndashobora no kuba namuhemvye 100% amahera akeneye biguma ari ugufasha kuko none ayamuhanga mubura so kubw'ivyo rero nibaze ko tudakwiye guhimiriza abantu ibintu vyo kwankana dukwiye guhimiriza abantu mu vyo gukundana rero nka remarque no guha uzobigabanye bijya bintu sinebwa ntitwari bwahure banzo nyumviriza bro mugu apana kuhikiganira abantu batuka abantu bacafuza abantu kuko kaida n'amategeko ahantu umuntu yatanze ijambo bro ubisigura yuko umushikirizi w'igitusi niwe mutukanye wowe wagitanze igihe kiganiro maze kubona ibiganiro baza ko kuvyerekeye Dramatina Kiriku na Double J ni kubera genda bibutse ko yamari muri film so kubw'ivyo ni Dramatini yari ngaha ntari mu Burundi hama Dabo nawe yafatiriwe gatoya sinibaza yuko barinze bemera kuri afishe boreka kuhashika kubera ko bose n'abagenzi banje kandi tubanye fresh ibikorwa tumaze gukora na Sibike rero kubw'ivyo nibaza yuko nta muntu umwe akwiye kugira amakenga ngo nuko batabonetse no munsi ni nkuko naba batari kuza ariko ejo bakababona kuko nabo nibohemukira abafana babo barazi ko ari bo baririmbira abagifise amakenga kuri drama amakenga yiki bijanye na cyane urati ko
tuca gauche à droite haravuze ko hari utuntu tutagiye muraboneza ko muri iyo minsi iheze ubwo kino gihe babonye kuri afishe ariko harabagira ati kumbure azoza canke ntazoza Kuba yarinze aja- amakenga abazoza kuba yarinze yemera kuja kuri afishe ni kubera ko twabiyazi abafana biwe cyangwa abafana biwanje cyangwa abafana b'abantu bose bari kuri afishe bazoze kandi bazoryoherwa rwose kuri performance zacu. Emma ku bijanye n'ingene muri ko muratunganya hano hantu